Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose kwisi kaza kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 29 z'ukwa 10. Abantu benshi bakomerekeye mu myigaragambyo mu bice bya Tanzania ku munsi w'amatora rusange yaragaragayemo ubushyamirane, ibintu byatumye leta itangaza igihe cy'umukwabo mu gihugu. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubukungu yatangaje ko leta yakoresheje ingengo irenze yari iteganyijwe mu gihembwe cya gatatu n'icya kane cy'umwaka wa 2024 na 2025. Zimwe mu mpamvu zirimo ngwiza badatanga imisoro. Umujyi wa Kigali mu Rwanda uravuga ko wifuza ko imodoka zitwara abagenzi zikoresha ingufu z'amashanyarazi gusa, mu cyemezo ubuyobozi bw'umujyi buvuga ko kizagabanya ibyuka bihumanya ikirere. Hari navugwa mu mikino. Ibi byose n'ibindi ni mukanya nyuma ko Nina Iradukunda tugezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Abategetsi muri Tanzania batangaje umukwabo mu mugwa mukuru w'ubudandaji Dar es Salaam inyuma y'umunsi w'amatora waranzwe n'icuka kibi. Uwo mukwabo watanguye isaha 12 ku isaha mu buseruko bwa Afrika. Abantu benshi bakomeretse kare mu gukozanya ko kwabaye hagati y'abanyagihugu bari mu myerekano n'abapolisi. Perezida Samia Suluhu Hassan aritezwe cyane ko azotsinda gutwara ikiringo ca kabiri inyuma yaho abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi baburijwe kwitoza. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buyobowe n'umuhari Hamas i Gaza buvuga ko ibitero by'indege vya Israel ku munsi wa kabiri mw'ijoro vyahitanye abantu barenga 100 harimwo abana 40. Igisirikare ca Israel kizwi nka IDF kivuga ko cishe abitwaje iterabwoba baharugwa muri za mirongo. Ivyo bitero vyatangujwe nyuma yaho umusirikare w'umwisirayeli yiciriwe i Rafah mu gitero IDF yegeka kuri Hamas. Hamas yahakanye ko ataruhara ibifisemwo. IDF ivuga ko ubu ariko casubiriye guhagarika intambara, ivyo Perezida Trump yavuze ko idategerezwa guhungabana. Inkuru ya Sebastian Asha mwumva mwijwi rya Chancel Abimana. Ibitaro vyo muri Gaza vyongeye kurengerwa n'abantu bakomeretse inyuma y'aho abasirikari ba Israel bakora ibitero vya mbere bikomeye kuva amasezerano yo guhagarika intambara baye. Igisirikare ca Israel cavuze ko cisha abategetsi 30 b'imigwi yitwaje ibigwanisho, ariko nta makuru yihariye catanze. Amakuru avuye mu mavuriro no mu rwego rwo kwivuna rwa gisivile muri Gaza avuga ko abana n'abakenyezi bari mu bishwe muri ivyo bitero. Ivyo bikaba bisa n'igihe intambara ari ishuce cyane. Igisirikare ca Israel cavuze ko casubiye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara. Perezida Trump nawe yashigikiye uburenganzira bwa Israel bwo kwivuna igihe abasirikare bayo baba bishwe, ariko avuga ko amasezerano yo guhagarika intambara atageramiwe. Ariko mu vy'ukuri ari mu bihe bigoye. Hamas yavuze ko yari ifise ibiziga bibiri by'abari bagizwe imbohe yashaka gusubiza Israel, ariko yaciye hagarika integuro yari hari yo gusubiza kimwe kubera ivyo bitero. Ukwibaza ko hari icizere cariko kiranaga hagati y'izo mpande zibiri ubu gusa no kwaguye mu mazi. Umunyamategeko wa leta mu gisagara ca Rio de Janeiro muri Brazil avuga ko impfu z'abantu barenga 130 zemejwe inyuma y'igikorwa kinini c'umutekano cibasiye abantu bavugwa ko bacuruza ibiyayuramutwe. Abapolisi n'abasirikare 2500 bari mu mukwabu wabaye kuri wa kabiri. Intambara zikomeye z'imbunda zadutse mu ducimbiri tubiri tw'Rio. Ibiro vy'umuvugizi wa leta yavuze ko biriko biraganira n'abanyagihugu n'imiryango y'abapfuye kugira ngo batorere inyishu y'ivyo bita ubugizi bwa nabi mu gihugu hagati butagira uko bungana. Abategetsi bavuga ko bariko baribasira Red Command, umugwi w'abagizi ba nabi uzwi cyane bita ko bakora iterabwoba y'ibiyayuramutwe. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango.
Ukraine ivuga ko abantu barugwa muri za mirongo bakomeretse igihe ibitero vy'indege vy'Uburusiya vyibasira ibitaro vy'abana i Kherson. Ibitero vyabereye ahandi muri ico gisagara vyahitanye umugore w'imyaka 60 mu gihe henshi habaye gucika k'umuyaga nkuba kwatewe n'ukononekara kw'ibikorwa remezo muri ako karere. Hagati aho abategetsi bo mu Burusiya bavuga ko inyubakwa zabo z'amasoko ntanganguvu zatewe aho indege zitajamwo abadereva za Ukraine zateye amahinguriro abiri y'amavuta n'uruganda rwa gaze. Ubushikiranganje bw'ububanyi n'amahanga bwo muri Sudani bwategetse abategetsi babiri bakuru bo mu gisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe imfungurwa ku isi PAM kuva mu gihugu mu masaha 72. Ubwo bushikiranganje buvuga ko bwahamagaye umuyobozi wa PAM akorera muri ico gihugu Laurent Bakera bumumenyesha ingingo yo kumwirukana hamwe na Samantha Katraj ajejwe ibikorwa muri iryo shirahamwe. Aba bompi birukanywe ubutarariye. Ni inkuru ya Richard Kagoye mwumva mw'ijwi rya Ale Majesté Barenga. Ntamvo yatanzwe iyo ngingo yo kubirukana, naho mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Sudani n'ayandi makungu bavuze ko iyo ngingo itazohungabanya ibikorwa vya PAM, igisata caho nikijejwe imfungurwa ku isi mu gihugu ca Sudani. Iryo shiramwe nabo hamwe n'abategetsi bakuru ba ONU baraneguye iyo ngingo, bavuga ko bariko baraganira n'abategetsi ba Sudani kugira batorere umuti ico kibazo. ONU iraburira ko iyo ngingo ishobora guhungabanya itangwa ry'imfashanyo kubageramiwe n'inzara, ikiza hamwe n'isibe, kandi bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'imiliyoni z'abanyasudani bariko barahangana n'inzara izura inzara kubera ukubura ibyo bafungura. Leta ya Sudani isanzwe ishingiye ku gisirikare yari yigeze kwagiriza amashiramwe bagira neza ko yarenza amategeko y'igihugu kandi asora amakuru atariyo kubijanye n'inzara. Ivyo bihuruko mu gihe leta ya Sudani isugerejwe n'umugwi w'abagwanyi bitwara gisirikare Rapid Support Forces ugwana n'ingabo za leta ya Sudani uheruka kwigarurira igisagara ca El Fasher mu karere ka Darfur. Igihuhusi Melissa kiko kirateza imiyaga y'imipfunda n'ibirinduka ry'imisozi mu buseruko bwa Kiba cashitse ku ruhande rw'amajepfo y'iryo zinga. Abanyakiba barugwa mu bihumbi amajana bimuriwe mu bibanza vy'ubuhungiro vy'igihe gito, kandi umukuru w'igihugu yavuze ko hashobora kononekara ibintu vyinshi. Abategetsi bo muri Haiti bavuga ko abantu n'imiburiburi 10 bemeje ko bapfuye kubera umwuzure wazanye ico gihuhusi kikaze cateje akaga gakomeye mu turere twinshi twa Jamaica. Ikigo ca leta ya Amerika kijejwe ivy'ibihuhusi kivuga ko Melissa yagabanije umurindi gushika ku rugero rwa 2. Frida urakoze Nina, iradukunda kora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Tanzania, aho abantu benshi bakomerekeye mu myigaragambyo mu bice by'igihugu ku munsi w'amatora rusange yagaragayemo ubushyamirane. Imyigaragambyo yadutse mu miji myinshi, hakaba ndetse n'amakuru avuga ko habaye gukozanyaho hagati y'abigaragambya na polisi. Itumanaho ry'uburyo bwa internet naryo ryagizweho ingaruka. Inkuru ya Akisa Wanderuri Nairobi mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Imyerekano yadutse ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam mu gisagara ca Mbeya kiri mu bumanuko bushira uburengero na Tunduma kiri ku mupaka na Zambia. Ivyo bikaba vyabaye igihe amatora yariko araba. Abitavye imyerekano bakoraniye mu migwi ku mabarabara makuru berekana ingene bababajwe nuko amatora ariko aragenda. Umugenduzi mukuru w'igipolisi muri Tanzania Camillus Wambura yahavuye amenyesha yuko hafashe ingingo y'umukwabo mu gisagara ca Dar es Salaam kuva isaha 12 z'umugoroba. Sasa jeshi la polisi kufuatia hali hiyo, polisi iratangariza abaturage bose bo mujyi wa Dar es Salaam ko guhera none tariki 29 z'ukwezi k'Ukwakira 2025 ku isaha y'isa 12 za nimugoroba bagomba kuba bari mu mazu yabo. Nta muntu uwo ari we wese wemerewe kuboneka mu mihanda guhera kuri iyo saha navuze. Abapolisi n'abasirikare hamwe n'izindi nzego z'umutekano nibo gusa bemerewe kuba bari mu mihanda y'umujyi wa Dar es Salaam. Ico gihe imyerekano yereko iraba, igipolisi carashe imyuka ikoroza amosozi kugira gishwiragiza abantu, akajagari gaca karaduka, amabarabara arazibirwa, imyotsi y'imodoka ziriko zirasha iratwaza mu kirere.
amavideo yashizwe ku mbuga hwaniro yerekanye ibintu biriko birasamburwa harimwo amabisi rusangi n'ibituro vy'igipolisi biriko biraturirwa. Abantu benshi bivuga yuko bakomeretse ariko nta bitigira nyavyo biremezwa. Imirongo ya internet henshi mu gihugu yacikaguritse. Ikigo gikurikirana ingene internet ikora ku isi NetBlocks cemeje ico cise icika rya internet mu gihugu cose ku munsi w'amatora. Ariko hakiri kare umuvugizi w'igipolisi aho muri Tanzania yari yashimitse avuga yuko atakigaramiye umutekano, acasaba abanyagihugu gusohoka ngo baje gutora mu mahoro. Inkuru ya Kisawandera twagezwagaho na Prime ndi ku magenge. Prime rero turi kumwe no ku murongo wa telefone. Prime, uri i Nairobi muri Kenya ariko uri gukurikirana uko bimeze ibyaya matora muri Tanzania. Nyuma y'iyo nkuru tumaze kumva ya Wandera, ubu ngubu umwuka wifashe gute mu gihugu? Ego Prida, cy'umuntu yohera ko nuko ivyabaye munsi muri Tanzania ngira ngo muri ico gihugu nta byahora biba, aho rero habaye iyo myiyerekano mwumvise abantu bagiye mu marabara kugira ngo berekane ko atishimiye ko ibintu biragenda byerekeye amatora. Ariko ubu hose haratekanye, ikiko kiraba hariko haraharugwa ivyavuye muri aya matora, haba mu mazinga ya Zanzibar, haba no muri Tanzania nyamukuru hose. Ubu igikorwa kiriko kiraba no guharura ivyavuye muri aya matora. Mukanya kandi iyo nkuru yanavugaga ukuntu itumanaho rishingiye ku murongo wa internet ryagizweho ingaruka, ryaciwe. Gukurikirana amakuru yuko birimo bigenda, ko abari ukumenya uko abarurwa ayo majwi bimeze gute? Ico rero kiragoye kuko internet nk'uko uvuze yiriwe ahanini idakora. Hanyuma ubu kugira utora umuntu no kugerageza kuri telefone, n'izo telefone ubwazo ntizikora neza, gutyo rero kumenya ibiriko birabera muri Tanzania uri kure ntivyoroshe. Eka n'abari hafi ngira ntivyoroshe kuko urumva nko ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam ubu hari umukwabu kuva isaha 12 z'umugoroba, nta muntu yemerewe kuja ahabona, ku buryo kurya abantu bahora bagenda barahanahana amakuru, umwe wese avuga ati jewe nire byagenze ko nati byagenze ko, nk'ivyo ntibishobora kumenyekana. Ibiriko biraba rero ngira umuntu azobimenya ariko yumvise bitangajwe n'inzego zibijejwe. Kuri ibyo by'uwo mukwabo ubu ngubu ngira ngo muri Tanzania Dar es Salaam bageze hafi saa 2:18. Ntabwo mwari mwamenya niba amabwiriza y'umukwabo yubahirijwe, se abari amaradiyo yaturuka muri Tanzania cyangwa se bigaragazwa n'amateleviziyo mu gihugu ntacyo arabivugaho? Aho bigoreye naho nyine kugira ngo uzoruhiro nk'umuntu ushikira abikubwira si ikintu coroshe, kandi muri Tanzania nkuko nakubwiye si ibintu bya bisanzwe namenyerewe yuko hari abantu bagira imyerekano, inzego rumva ko zanabihanije cyane, ku buryo nibaza yuko uko ibintu bimeze abantu bari ngaho nyine bari mu gacere barindiriye uko ibintu bigenda. Prime, ubundi ko dusanzwe tuzi ko buri gihugu akenshi kigira amabwiriza yacyo agenga uburyo amatora akorwa n'ubwo yavuyemo bimenyekana. Twaba tuzi igihe runaka perezida wavuye muri aya matora azamenyekanira? Ego ku makuru tuzi nuko mu mazinga ya Zanzibar ho bariko baraharura amajwi ho ngo bizova mu matora biritezwe ku munsi wejo ku mugoroba. Ngira nuko Zanzibar ari zinga ritoyi ryo ngira ngo guharura amajwi bishobora kuba binyaruka gusumba muri Tanzania nyamukuru. Ahasigaye rero muri Tanzania naho nyine guharura amajwi biriko birabandanya. Ubundi aho ngo urwego rujejwe amatora rufise gushika ku minsi 7 kugira ngo rushobore gutangaza ivyo yavuyemwo, ariko bivanye n'ingene ico gikorwa gishobora kuba kinyarutse, biravuga yuko ivyayavuyemwo bishobora no gutangazwa no kuwa gatanu. Urakoze Prime ndiko magenge. Prime ndiko magenge umunyamakuru wa BBC uri i Nairobi, twavuganaga ku murongo wa telefone. Umujyi wa Kigali uravuga ko wifuza imodoka zitwara abagenzi zikoresha ingufu z'amashanyarazi gusa. Ni icyemezo ubuyobozi bw'umurwa mukuru buvuga ko kizagabanya ibyuka bihumanya ikirere. Haratekerezwa n'ingamba ngo zo gukumira imodoka nini zitwara abagenzi ku mihanda ya Kigali mu gihe zaba zidakoresha ayo mashanyarazi. Uretse ibigo by'abikorera muri uru rwego, leta nayo kandi ngo iherutse gutangaza ko itangije ikigo
cyo kuvugurura uburyo bwo gutwara abagenzi mu murwa mukuru kigakoresha imodoka zitangiza ikirere. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yabwiye BBC ko uyu mugambi uriho kandi ko uri mu yihutirwa. Nta tegeko rikumira imodoka zidakoresha amashanyarazi ryari ryatangwa kuko hagomba gutegerezwa icyemezo cya guverinoma. Gusa uyu muvugizi avuga ko uyu mugambi uri mu yihutirwa umujyi wa Kigali ufite kandi ko wawushyizemo imbaraga nyinshi. Ni gahunda yacu nk'umujyi ariko y'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Harimo gahunda yo gukora ku buryo dukoresha imodoka zidahumanya ikirere, ahanini zikoresha amashanyarazi, kuba twatwara abantu benshi bakoresha bisi kurusha yuko bakoresha imodoka zabo ku giti cyabo. By'umwihariko nibura abantu bagura noneho imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, bisi bakagombye kugura bisi zikoresha amashanyarazi gusa. Biracyarimo kwigwaho kugira ngo hagire n'amabwiriza asohoka yo kugenderaho. Umujyi wa Kigali uvuga ko ukiri mu bikorwa byo gushishikariza ibigo bitwara abagenzi muri rusange ubyereka inyungu ziri mu gutumiza izikoresha amashanyarazi gusa. Amabwiriza yo kwinjiza gusa izi zikoresha amashanyarazi ntarasohoka, ariko Madamu Ntirenganya akereka ibigo bitwara abantu mu buryo bwa rusange uko bishobora kungukira muri uyu mugambi. Ku ruhande rumwe nizo bisi zizaguma mu muhanda igihe kinini, iyo uzanye ikoresha amashanyarazi nawe ubwawe hari inyungu ubona kubera yuko uri buyitangeho igiciro gitoya ugereranyije na wa wundi uri bukoreshe mazutu. Hanyuma kandi nanone ku rundi ruhande nuko uba unayiguze wagabanyirijwe ya misoro. Ibyo byose rero byamaze gushyirwaho bituma na ba bantu bikorera nabo ubwabo ari byo bahita batekereza cyane, ku buryo nubwo ayo mabwiriza atarasohoka sinya ariko usanga rwose abantu baratangiye kubyumva no kubishyira mu bikorwa. Hari ibigo bimwe byinjije imodoka ariko bihita binazana uburyo bwo kuzongerera ingufu ibyo bita gusharija. Hari kandi n'ibigo by'abikorera byazanye uburyo busharija mu buryo bw'ubucuruzi. Ibi bikaba bimaze kugezwa ahatandukanye mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo gushishikariza benshi gutangiza ibigo nk'ibi. Ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi byaragabanuwe bigezwa ku biciro bigenerwa inganda. Muri uyu mugambi leta nayo yatangije ikigo yise EcoFreight cyamaze kugeza bisi zibarirwa muri 200 ku isoko kandi zikoresha amashanyarazi gusa. Umujyi wa Kigali wabaruraga ibigo 13 bitwara abantu mu buryo bwa rusange bitunze bisi zibarirwa muri 450. Imodoka zari zisanzwe zizakomeza gukora zitegereje igihe azafatirwa icyemezo gishya. Intego nuko imihanda ya Kigali yabamo imodoka nziza zabonekera ku gihe, ku buryo abatunze imodoka zabo bahitamo kugenda mu za rusange aho kugenda mu zabo bwite zibahenda. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Iyo nkuru tugejeje ku isaa 1:13 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urumva no kuri bbc.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza nyuma y'akaruhuko gato. Ndi Prudence Ngiyumva. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubukungu yatangaje ko leta yakoresheje ingengo irenze yari yateganyijwe mu gihembwe cya gatatu n'icya kane cy'umwaka w'imari wa 2024-2025. Arendi Kumana yatangaje ibi mu nteko ishinga amategeko mu cyegeranyo yagejeje ku badepite kuri uyu wa gatatu. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe zitera ibi ngo zirimo abantu bamwe basonerwa gutanga imisoro. Inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Mu cegeranyo yariko arashikiriza n'amashinga amateka, umushikiranganje w'ubutunzi Arendi Kumana yavuze ko mu gice cya gatatu amahera yinjiye n'ayakoreshejwe ibiharuro bihumuriza, ariko mu gice cya kane amahera akaba yakoreshejwe nabi. Kubw'uwo mushikiranganje, abakoresha amafaranga ya leta bategerezwa kugira indero mu gukoresha amafaranga y'igihugu kuko hari uburusho bwinshi bwahawe abantu buzingamika ubutunzi bw'igihugu. Ibice 50% twararengeje. Iyi ni contre performance. Ikintu cyita yuko icyo tubera ikigwa kuko byatumye nicyo twoshira cyane cyane mu byo twokwita indiscipline budgetaire, kuko amadepense yose yagiye kuba muri trimestre ya nyuma y'umwaka w'amafaranga ari yateganyije gukora. Ibihanini rero wasanga kenshi biva ku kuntu aya madepense tweko turavuga cyane n'amabienze service n'ama investissement y'igice cya gatatu yose bakibaza kuyakora. Murazi yuko ibwirizwa ritunganya ngene amafaranga akoreshwa riravuga neza yuko ibintu bijanye na engagement de dépenses bihera le 30 avril.
kibazo cya Nagesa igisata cy'igihugu cegeranya umwimbu cyatunzwe urutoke kukunu gikora. Umukuru w'inamashinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe akaba yakariye cyane abarongo ico gisata, akanasaba abashinga amateka kubatumako kugira ngo bishure ku makosa bagirizwa. Igihugu kigire effort yo kujya kirondere programme yokogwa kuneza y'abene gihugu kugira biteze imbere batera imbere. Namwe nimwe muriko muratowe iyo programme ku buryo abene gihugu bongera bakabivamwo. Abo muri Commission Agriculture muze mutumeko muri abantu bo muri ANAGES na SIAP tumenye neza mushikiranganye byatubwiye nukuri birateye ubwoba, tumenye neza ibyo ari byo. Ayandi mahera leta ihomba aja mu mazu ikotesha. Umushinga amateka Redempteur Gahitira arongo umugwi w'amaho w'ubutunzi natahura uko amahera leta ikura mu mazu ipangishije ari make cyane ugeranije nayo itanga mu mazu ikoreramwo. Hariho amazu akoswe yo kubamwo ku bihumbi 15, ku bihumbi 30, ku bihumbi 70. Amahanga de stockage leta kirakota ngaha mu muji imiliyoni 200, mugabo leta ku mahangari yayo ikaciya kotesha ku miliyoni 5, ku miliyoni 3. Amazu akomakomeye ari Kiriri, ari Mwirohero, amazu ari Izage commerciale ugasanga ari kuri Boulevard Mwezi Gisabo, ari mu hegitari irenga ugasanga leta bayiha umiliyoni n'inusu. Alandi Kumana umushikiranganje w'ubutunzi n'ubwa mbere yitavye inama nshinga amateka atanga icegeranyo c'ivyakozwe mu gihe ntiyari bwaje muri yo leta. Abashinga amateka bakamusaba ko yobandanya kuri uwo murindi kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi bwisununure. Ibujumbura, Patrick Waso. Rakoze Patrick Waso. Tuje mu mikino noneho ijambo ndihe Yves Bucyana. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa rivuga ko amakipe 3 yo muri Sudani yemerewe gukina muri shampiyona y'u Rwanda azatangira gukina imikino ya shampiyona ku munsi wayo wa 7. Ayo makipe ni Al Hilal Omdurman, Al Merrek na El Ahli Wad Medani. Nkuko amakuru atangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa avuga ngo ayo makipe yemerewe kwitabira amarushanwa atandukanye y'umupira w'amaguru mu Rwanda, harimo shampiyona, igikombe cy'amahoro, icyitiriwe intwari ndetse na Super Cup. Uko kongeramo amakipe 3 yo muri Sudani bivuze ko Rwanda Premier League izaba ifite imikino 34 aho kuba 24. Al Hilal Omdurman yo yamaze kubona itike yo kujya mu matsinda ya CAF Champions League yatangaje ko izakoresha ikibuga cy'amahoro mu mikino yayo. Tugiye mu Bwongereza haraye hakinwe imikino ya Carabao. Ikipe ya Fulham yashoboye gusezerera iya Wycombe yo mu cyiciro cya 3 kuri za penalty 5-4 nyuma yo kurangiza umukino amakipe yombanganye 1-1. Cardiff City yo mu cyiciro cya 2 yasezereye mugenzi wayo wo muri Wales. Iyi ni Wrexham iyitsinze ibitego 2-1 ikomeza muri 1/4 kirangiza, naho Brentford irangiza inzozi za Grimsby iyitsibura ibitego 5-0. Iyi Grimsby niyo yasezereye Manchester United muri icyo gikombe. Imikino iri bukinwe muri rijoro, Arsenal irakira Brighton, ikipe ya Liverpool irakina na Crystal Palace. Ni mu gihe umutoza wa Liverpool Arne Slot yatangaje ko Crystal Palace ari ikipe bazi neza ko igoranye mu mikinire yayo. Ku byerekeranye n'imvune ziri muri iyi kipe, yavuze ko umunyezamu Alisson Becker, Jeremy Frimpong na Giovanni Leoni bose bataza gukina kubera imvune, kandi ko Ryan Gravenberch, Alexander Isaac na Curtis Jones batizewe ko bakize neza. Hagati aho Swansea City irahura na Manchester City, undi mukino urahuza Wolverhampton na Chelsea. Muri ikipe ya Chelsea ho bari mu byishimo by'uko rutahizamu wabo Liam Delap yagarutse nyuma y'igihe yaravunitse. Chelsea kavuga ko yari yugarijwe n'ibura ry'abakinnyi basatira izamu. Kuwa gatandatu yakubiswe na Sunderland wayo ku kibuga cya Stamford Bridge 2-1. Delap yavunitse mu kwezi kwa 8 ubwo Chelsea yatsindaga Fulham ibitego 2-0. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro nacyo kuri wa 4 twabateguriye
ndarariwe cyane kiri ubu rwose iyo umunsi w'ejo utaba uw'akazi mba nirariye hano ariko nyine ntibinashoboka kuko nta mwenda nzambara ejo nagendanye. Ntugire ikibazo Leya, uyu mupira n'ubundi ntukaze cyane, reka ndebe ko ntakinze nkugeze iwawe. Ako kiri Karame, ndavuga ngo ndananiwe nkavuga gutaha ukihutira gushaka ko ntakingo njyane koko. Ni 12:45 kuri BBC. Na hejuru rero reka noneho tubagezeho ikiganiro cy'abagore tubasubiriramo. hakugira ngo wicare buri kimwe cyose ngo papa oya cyangwa ngo mama oya hagukura amaboko mu mufuka ukore. Mwiriweho neza, yitwa Iradukunda Marie Rose, avuga ko ari we mukobwa wenyine ukora akazi ko kwikorera imizigo yabaje guhaha mu isoko ryo mu mujyi w'akarere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo twamusuraga wari umunsi w'akazi nk'indi yose, ariko yafashe akanya aratuganiriza. Mfite imyaka 25 nkaba nkora akazi k'ubukrani. Nagatangiye mu mwaka wa 2018 numva bidashoboka nisanga mu bahungu gusa ndi umukobwa mu bakrani 200 ariko byaranshobokeye. Ushobora kwikorera umuzigo w'ibiro bingahe mu by'ukuri? 50. Uyikorera gusa n'amaboko cyangwa ukoresha n'ingorofani? Aya nikorera ku rutugu ntabwo ari ku mutwe kuko ku mutwe ntabwo nabibasha. Hanyuma urabona mu by'ukuri abakiriya byoroshye? Nyine bamanza babyanga baganga reka ngo ntabwo twavunisha ngo umukobwa havuga ati se none kariko kazi kanunze wanyera kazi atushobora ibiro bingahe nkamuga ati ni 50 ngangwina ngo tugebe nibura bishobora bakakamba. Wahisemo rero gute gukora ako kazi ko kwikorera imizigo no guhahira abantu? Natangiye nkora akazi ubuzunguzaye rero nkabona ntaho nzagira badufata badufunga nkabona n'amafaranga nashoye nayo nungutse kubera ko babitwaye. Noneho nigira inama ndavuga ati ariko ubundi wakwisanisha n'abari abahungu nkabinjiramo. Bamanje kubyanga bambibwiye papa nawe amanza kubyanga aravuga ati uri umukobwa ugiye kwikorera imizigo uzabishobora. None ndavuga ati ngewe nzabishobora kuko ngewe mbyiyumvamo habwo nyemerera. Aravuze ati rero ntabwo nagukuramo ikikurimo. Baranyemereye agenda kwa perezida w'isoko nawe amanza kubyanga aravuga ati reka amanza kubyanga. Papa aravuga ati none se ko bibi murimo wabereka akabikora. No hama nuko baba baranyemereye mba nambaye igisarubeti mba ndakoteje narabishoboye n'ubu ndacyabikora. Hanyuma rero ukorana gute se nabo basore nyine cyangwa abo bahungu uvuga? Bwa mbere ntabwo twabanaga neza ariko uko bwije no kubukeye tugenda twiyumvanamo. Ubu basigaye bamfata nka mushiki wabo. Umuntu se ubu ngubu tuvuge nko iyo haje umukiriya ubu ngubu akareba wowe akabona nabo bahungu abanza guha akazi ndi kubera ko tugendera ku murongo. Buri modoka ije guparika muri parikingi y'isoko abageze imbere nibo bayiviraho. Inuko nkuko dukora kereka unzi cyangwa ushaka kunkoresha ugahita uvuga ati ngiye nshakura umukobwa mpita mva mu murongo nkahita nza kukumva ibyo ushaka kumbwira. Rero n'akazi kakorohera se kwikorera imizigo umwana w'umukobwa w'imyaka 25? Byamanje kundura bwa mbere nanjye nkumva yuko ntabishobora ariko nkihakanya abagabo yuko ndabishobora. Utaha mu rugo utatagangaye utananiwe cyane? Oya ntabwo mba nananiwe cyane. Nyine iyo mbonye ari byinshi nanjye mfata umukara n'umugenzi wanjye nkamubwira ati ntwaze. Nta wundi murimo ukora nibyo ukora ubu ngubu? Nta wundi murimo nkora. Burya nakuye amaboko mu mufuka ndakora ntabwo nicaye. Uko ngenda nkora ngenda nzigama umunsi nzayagwiza nanjye nzakavamo ndebe ibindi nkora. Ese nk'abandi bakobwa iyo bakureba baranseka bakavuga ngo dore umukobwa w'umukara. Hari n'umbona ko ndi umusazi nyine nkura mukobwa uri mu bahungu bangana kuriya ari umwe. Icyo kiganiro cy'abagore twabasubiragamo mwagizwaho na Yvette Kabatesi nicyo kitugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Ushobora kongera gusanga kuri BBC Gahuza
akadomo.com. ariko mbere kuva muri studio nakubwira ko muri Tanzania uyu munsi wari uw'amatora, hakaba habaye gukozanyaho hagati y'abigaragambye ndetse na polisi. Tanzania ikaba igipolisi kikaba cyatangaje igihe cy'umukwabo kigomba gukurikizwa kubera uko gukozanyaho. Twafashijwe na Suzanne Lennon ndi Prudence Nyuba wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraharyana.